Reka nsubire ndabaramutse mweba banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Amakuru adushikira akavuga ko ibintu bitoroshe na gatoya, ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burakora ikibi kibishe. Tubigaruka ko mu ido n'ido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'ibyo iperereza ry'u Burundi rihejeje gukora, aho rimaze gufata abanyarwanda bane bakaba bafatiwe Igitega. Amakuru adushikira akavuga ko bashobora no kwicwa umwanya n'umwanya, kuko ababafashe babagirije ko bakorera igendereza ryo mu Rwanda. Nabyo nyine murabikurikira mu ido n'ido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi bitangaje kandi biteye ubwoba. Benshi bakaba bahisemo kubatabariza kuko bavuga ko umwanya uwo ari wose bashobora kwicwa nabi cyane. Nabyo nyine murabikurikira mu ido n'ido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ku gisirikare c'u Burundi, aho abarenga 1000 babagotewe ahantu hamwe M23 ikaba yabagose umwanya uwo ari wose, bakaba bashobora kwicwa mu gihe leta y'u Burundi itagira icyo ikora kugira ngo itabare abo basoda. Abo bakaba bari kwiyongera ku bamaze iminsi bicwa umunsi ku munsi, ibiziga bikaba bitahukanwa mu gihugu c'u Burundi, inkomere zikaba zaramaze kuba nyinshi cyane. Ibi byose bikaba byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD atacindi bugamije uretse gusambura igisoda c'u Burundi ndetse no gusambura igihugu, ariko benshi bakavuga ko n'ubundi ntacyo basigaje. Uburundi bugeze ahatemba ndetse bwamaze kujya mu manga y'ibibazo bikomeye cyane buterwa n'ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ibiriko biravugwa mu gisoda c'u Burundi, aho abasoda barenga 1000 bamaze kugurwa na M23, ibi bikaba bigiye gutera izindi mpfu zitari nkeya ziza ziyongera ku bamaze iminsi bapfa. Reka tumaze tubabwire kuri bano banyarwanda bane bafatiwe Igitega. Amakuru adushikira akaba yemeza ko umwanya uwo ari wose bashobora kwicwa n'igendereza ry'u Burundi, bazizwa ko bo bikizwe ko bariko barakorera igendereza ry'u Rwanda. Hari abantu bane bashobora kuba ari abanyarwanda bahejeje gufatwa n'iperereza Igitega. Hari amakuru ariko ava Igitega atabariza abantu bane barimwo abagabo 3 n'umukobwa umwe bahejeje gufatwa ku kirabo bita kwa Jire kiri ku mugwa mukuru w'intara, baca bajanwa mu iperereza aho Igitega. Abo bantu bari mu modoka yo mu bwoko bwa BMW ifise imparati RH91V. Bibaye kuri uno mugoroba kwa 22 ukwezi kwa mbere 2025. Umwe mu batabaje yagize ati mwotabariza byihuse imodoka plaque RAH91V ifatiwe Igitega ku masanganzira itwawe muri documentation y'Igitega. Bavuga ko yarimwo abanyarwanda, abahungu 2, umukobwa umwe n'umugabo umwe. Biboneka ko bari baje muri vacances bahagaritswe n'imbonerakure be n'umukuru w'umugambwe mu ntara ya Gitega.
bariko bivuna akanyota ku musanganzira ku kabare ka Jiri. Umupolisi mutoyi asanzwe acuruza akabari abahari twese twumiwe, babahoye ubusa, ndetse amakuru adushikira aravuga ko bashobora kwagirizwa ko baba bari gukorana n'igendereza ry'igihugu cabo. Uwundi yagize ati mwiriwe, mutabarize abantu 4 bafatiwe i Gitega, bafashwe n'abapolisi bakorera muri parikingi aho benshi bazi nko ku masanganzira. Bafatiwe imbere y'akabare ko kwa Jiri aho bariko baranywera, bapfuye guheza bacurira imodoka yabo. Tubonye abapolisi 2 bagizwe bazanywe n'uwo kwita umudoriya, nibaza ko yoba akorera documentation, yaje arabereka iyo modoka yirabura yo mu bwoko bwa BMW wa ifise plaque RH 901V. Basanze abo bantu bahungurutse bagiye, baca bahagarara imbere, barabahagarika babaka ibyangombwa. Bari bafise amapasiporo, naho nabibona ndi kure nabona ko arizo. Mu nyuma baba abapolisi baciye batelefona mu kanya gato kutubona. Urukora documentation mu ntara ya Gitega yahashitse, yarameze nk'uvuye ahantu kure, ariko biraboneka neza ko batwawe nabi cane. Mu nyuma abategeka yameze nk'ubanza kubavugishaho gato, mu nyuma abategeka gusohoka imodoka. Arababazwa umwanya utari muto, aca ababwira burire imodoka, n'uwo mutegetsi ayijamwo hamwe n'umupolisi, baca babereka iyo baje. Kibajije ko bagiye ku biro bya documentation. Igiteye ubwoba nuko abo bantu bari abanyarwanda, kandi muzi ko tutabanye neza n'u Rwanda. Abo bantu baboneka nk'abana b'abategetsi canke b'abakire. Mubatabarize ntibagirirwe nabi cane, kuko umwanya uwari wose bashobora no kwicwa kubera amakuru ariko arava mu mbonerakure, aho izo mbonerakure zemeza ko abo bana baba bakorera igendereza ry'u Rwanda. Urumva ko ibintu bitoroshe na gatoya, kandi urumva ko byanze bikunze ibintu bishobora kujya ku rundi rwego. Tuvuye kuri iyo nkuru irebana n'abanyarwanda bafatiwe i Gitega, amakuru yacu tabandanize ku biriko biraba mu gisoda c'u Burundi, aho amakuru ari guturuka muri Kongo yemeza ko ibintu bikomeye cane, aho ingabo z'u Burundi zaba zagatewe ahantu hamwe, kandi zikaba zishobora kwicwa umwanya uwo ari wo wese, kuko M23 iriko yica ingabo z'u Burundi ku bwinshi, kandi iriko irabikora nk'iyihora, kuko ingabo z'u Burundi ziriko zirakora amabi atagira izina. Akaba ariyo mpamvu M23 nayo yabahanze amaso, kugeza aho ingabo zirenga 1000 zigotewe hamwe. Ariko mbere yuko tubabwira ibyerekeranye n'izo ngabo zagotewe hamwe, reka tubanze tubereke ingene abari mu Burundi bafise umutima uhagaze kubera ibiriko birashikira abana babo, abagabo babo, ariko igisoda c'u Burundi ntikibamenyeshe. Twararindiriye ko igisirikare kitubikira, twarabuze. Twaronse ubutumwa bugira buti amahoro. Narimwo nsoma ndetse numviriza inkuru y'uwo musoda Irakoze Egide. Burya siwe gusa igisirikare kitabikiye, natwe turi umwe. Nshimirimana Patrick nukuri kugera n'ubu nta kintu na kimwe bigeze baza kubwira umuryango. Ubu iminsi ibaye 10 abo bari kumwe batubwiye ko yaguye ku rugamba, kandi ko n'ikiziga kitazoboneka. Ariko mu gisoda nagacerere. Twe dusigaye twibaza ko abasoda barongitswe Kongo batari ab'igihugu, ahubwo ari abaroberi leta yagabiye Kongo. Byumvikana aho umukozi apfa umukoresha ntabimenyeshe umuryango. Nibara nukuri. Shimirimana Patrick yari amaze hafi imyaka 2 muri Kongo, ntiyigeze anaronka uruhusha rwo kuza kuramutsa umuryango. Gusa ico novuga, abo dusangiye kubura, Imana ibakomezemwo kwihangana. Uwanditse yongeye ko amajambo menshi y'umubabaro bene ishavu afitiye abategetsi barungika abasoda mu ntambara itari iyabo, bakongera bakabatayo ntibanabikire imiryango. N'amajambo arimwo agahinda kenshi tutashimye kuvuga kuri no mbonesha kure yacu Shiramatsiko TV. Umusirikare Nshimirimana Patrick avuka ku mutumba wa Karungura, komine Mwumba, mu ntara ya Ngozi. Asize umukenyezi n'abana 6. Kiretse aya makuru yashikiriye abiwe, nta rindi soko riratubwira ko yapfuye.
turihanganishije umuryango uriko uraca mu bihe bitoroshe ndetse tukaba dusaba leta y'u Burundi guhagarika amabi akomeye cyane ariko arakorerwa igisoda c'u Burundi. Basaba amakuru ya Siriyotona Nkubito Jean de Dieu tumuheruka itariki 9 ukwezi kwa mbere 2025 avuga ko agiye i Masisi. Abe barihebuye haciye indwi zibiri batamuronka kuri telefoni mu gihe bahora bavugana hafi iminsi yose. Yababwiye ko agiye kugwana muri Masisi muri Kongo. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Masisi centre yarafashwe n'abarundi bukeye barayakwa. Abasoda b'u Burundi barahapfiriye benshi, abandi barafatwa mpiri. Abagenzi n'abaryango ba Jean de Dieu Nkubito ntibazi icamushikiye, basaba uwogira agakuru ko yobasangiza. Yansezeye itariki 9. Erega nanje ndahava ndaba ndaguhe ifoto uduhotohoreze ku musirikare w'inshuti yanje niba yaba agihari canke se niba yaraguye ku rugamba. Duherukana itariki 9 ambwira ko bamukuye aho yarari bamujana i Masisi. Kuva uwo munsi ntiturongera gutorana kuri telefoni. Ni ukuri kandi mbona ibiriko biberayo biteye ubwoba. Uwo musirikare ni imfuvyi afise mama wenyine, naho yobura byogorana ko abimenya n'ukuri. Yitwa Nkubito Jean de Dieu. Nawe rero niho yaragiheza amashuri. Yari umufisiye yarahejeje gusoma igitabo mu mwaka uheze. Ni ukuri kuva uwo munsi nta gakuru kiwe kuko nta kituvugisha ku telefoni. Turasabye mutubarize ko hari uwoba afise agakuru kiwe. Siriyotona Nkubito Jean de Dieu avuka ku mutumba wa Gakana muri komine n'intara ya Kirundo. Uwogira amakuru yiwe yohadusangiza tukamenya ibyamushikiye. Ni ukuri birateye isoni kandi birababaje ibiriko birakorwa na leta mpotozi ya CNDD-FDD. Abarundi baramaze kubirambirwa. Tugaruke ku makuru twababwiye yuko ibintu bitoroshe na gatoya Uburasirazuba bwa Kongo, aho ingabo z'u Burundi zaba zamaze kugoterwa ahantu hamwe M23 ikaba yabagose, ndetse intego akaba ari yuko benshi muri bo bicirwa rimwe kuko amakuru adushikira aturuka muri Kongo adahumuriza. Abasoda b'u Burundi babuze aho baca bahunga urugamba kuko M23 yagerageje gukora ibishoboka byose ikaba yabazengurutse, ndetse hakaba ari amakuru avuga ko muri no joro intambara zikomeye cyane ziriko zirahuza M23 n'abo basoda b'u Burundi barenga 1000 baba bazitiwe hamwe, ndetse bikaba binaboneka neza ko abasoda b'u Burundi badashobora kuharenga kuko bamaze no kwakwa ibiganisho. Abatari bake bakaba baraho atani bibagwanisho bafise bibakingira. Ibi akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje, byerekana neza ko ingabo z'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yazidandaje ku buryo bukomeye cyane, akaba atanubushobozi n'imbaraga afise byo kurengera izo ngabo z'u Burundi ziriko zirishwa umunsi ku munsi. Ndetse amakuru adushikira akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko ibyo bitamuraba, ico ashira imbere ndetse n'ico areba ari agafaranga katagira ingano ahabwa na mugenzi we wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi, ariko intumbero akaba atayindi uretse kuzana akaga ndetse n'intambara ishobora gukomera cyane mu karere, dore ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida w'igihugu ca Kongo bifuza gukora ihonyabwoko mu karere bahereye muri Kongo nk'uko bari kurikora uyu munsi, ariko M23 ikaba iriko iratabara, ikaba iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo irengere abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije. Turaza kugaruka mu kanya tubaha amakuru ari abana basoda 1000 baba bagoswe na M23 umwanya wose bashobora kwicirwa rimwe. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.